Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe, iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Ngo twege nitwigisha umugambwe ibiswi by'inkona. Reka ni demokrasi reka abantu bivugire bakiritike kandi vyiza. Nta numwe sapura je n'uwo rwumve ndabivuga no kubivuga. Safi sana. Nese mu gitondo simba ndiyo naje naye mu misa. Umugambwe CNDD-FDD waraye werekanye aho uhagaze kubijanye n'itangazo riheruka gusohorwa n'abungere canke n'abasenyeri ba Ecclesia Katolika. Umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD wewe yivugira yuko iryo tangazo atari ribi, ari tangazo safi sana. Ati mbere na genereko ndasenga ni ibintu vyiza cane. Ati barafise uburenganzira bwo gukritika. Murumva yuko akantu agobetseyo nta bintu vyo kwigaya birimwo. Ariko rero naho biruko twashimye kubibutsa amajambo y'inkoramutima yavuzwe n'abo basenyeri. Igihe gihuriranye kandi nuko turiko turitegurira amatora yo mu mwaka uza w'ibihumbi 2025. Nigihe ciza rero co gusubira kunagura ubuzima twisunga inzira Yezu Kristo yaduciriye n'akarangamutima gashingiye kuri ayo mahoro. Twebwe abemera Yezu Kristo yapfuye akazuka turategerejwe gutanga intererano yacu kugira ngo amahoro ya Kristo abe ariyo dushira imbere. Ni muri iyo ntumbero twagomba kugaruka ku bintu bine bijanye n'ibihe turimwo twosaba ko bimurikirwa n'akarangamutima gashingiye ku ijambo ry'Imana. Ica mbere gutsimbataza umwizero mu ntwaro iha ijambo rigatunganiriza bose. Intwaro iha ijambo ikongera igatunganiriza bose. Voilà. Muri kahise k'iki gihugu cacu turazi ukuntu Burundi bwaguye kenshi mu kaga bivuye ku gatima ko gukumirana nuko kwikwegera ko ubutegetsi bwose. Aha abo bantu bagiye baratakaga mu gihugu. Tugaruka kuri wa mugambwe Iprona. Mwese murazi ukuntu umugambwe Iprona wagomba kwikumira ko vyose. Wari umugambo umwe mu gihugu. Ariko muri 1993 hazi intwaro y'imigambwe myinshi. Iyo ntwaro yashitsweko abantu barushe. Naho warazanye iyo ntwaro ya demokarasi yaciye yicwa. N'ubu tugumana umwitwarariko kuko hibonekeza ibimenyetso by'uko hariho abifuza intwaro yo tugarukana ku ndinganizo ishingiye ku mugambwe umwe. Basha je babaye umwe je no ryohego. Bose dusiguye gushika bavuga bati izo siguro turazemeye turizihiriye. Noca niryohego ahubwo noshamuga ntubona rero ndapanze kwa. Nuko muri CNDD-FDD ivyo Iprona yagize vyari vyiza. Boba ahubwo bagomba kubigwiza ko inshuro nyinshi. Murumva yuko ikintu abasenyeri bashimikiye ko c'intwaro rusangi CNDD-FDD bobo atakintu na kimwe kibabwiye. Ahubwo ivyo Iprona yagize bobo babwirizwa kubigwiza ko inshuro nyinshi. Rero dufate yuko iri jambo abasenyeri bavuze ryaciye mu gutwi kwa CNDD-FDD riseruka mu kundi. Birakenewe rero ko hatsimbatazwa intwaro iha ikibanza imigambwe yose harimwo n'idahuje ivyiyumviro n'uburi ku butegetsi, gutyo abarundi bose bagashobora gushikiriza
ibyo bafise ku mutima no mu bimenyeshamakuru by'igihugu bagatunganya amanama bakurikije amategeko atakuburagizwa. ntawe utazi yuko abatavuga rumwe na leta baburagizwa n'amanama ntibayakore. Gutunganya amanama no gushikiriza icese ivyiyumviro ntibihagije mu gihe abarundi batoba bafise umwidegemvyo. Burya ntavuze ko demokrasi no kwidegemvya mu kuvuga mu kugira ari ibintu twagwaniye kugira umuntu avuga ivyo yidegemvye mu byiwe no mu biwe amererwe neza kareba ngaho. Twisunze ko umugambi CNDD-FDD ari inama y'abanyagihugu baharanira demokrasi nyakuri mu gihugu gengwa n'amategeko umurundi bose bakubahirizwa bakishira kandi bakizana mu gihugu c'amavukiro bagatunganirwa mu vyabo no mu babo atawanje canke wangura. Turavye Burundi bwavuye turashima intambwe intwaro ibereye na demokrasi bigezeko na cane mu mwidegemvyo w'abenegihugu mu mwidegemvyo w'abenegihugu n'abasenyeri barimo mu guhabwa ijambo no kudomako urutoki ibitagenda neza. Gutunganya amanama no gushikiriza icese ivyiyumviro ntibihagije mu gihe abarundi batoba bafise umwidegemvyo wo gutunganya ukuntu baja hamwe bakiteza imbere bateza imbere n'itunga rusangi. Ivyo bishizwe mu ngiro niho twoba turiko turitegurira neza amatora twimirije kugira ngo amatora atawe akumira akorewe ahabona kandi mu mwidegemvyo ibiyavuyemwo bikemegwa atagahigihigi. Namugeni iritangazo ni ryiza kweli ni gusaha bavuze ko twagira umugambi umwe nabo nyene hovudika abapentekote bakinja muri katolika bo bakira. Umengo biratwengeje ariko baca umugani mu kirundi ngo ibitwenza abana vyiriza abagabo kuzuba. Biragaragara rero ko CNDD-FDD itarota ikibanza uwo muntu wese canke uwo mugambwe wese uboneka yuko woza ufise inguvu ngo bihiganwe. Murumva yuko korohereza uwo mugambwe vyoba bigoye mbere bitanashoboka. Amajambo n'ingingo zishingwa nibishigwe mu ngiro bitume abenegihugu. Amajambo n'ingingo zishingwa ntibishigwe mu ngiro bituma abenegihugu batizera inzego na cane ko abashinzwe amabanga badaheza ngo baze barashikiriza icese ingene bariko bararangura amabanga wanga bashinzwe n'ivyo bariko barashikako. Mwibuke ko hamaze gushikirizwa ibintu vyinshi bigiye gukorwa ariko abarundi bararindiriye barabura. Kuri w'igihugu ati abategetsi bose bagiye kwerekana ubutunzi bwabo imbere ya sentare. Kugira amahoro abanyuruje miliyaridi 52 z'urugomero rwa Mpanda bagiye kwerekanwa bashigwe imbere y'ubutungane. Ibindi vyinshi ibi rero muri CNDD-FDD bobo nta kintu na kimwe bibabwiye. Nta n'umwe sapura je n'ubwo uri kumbe ndabivuga no kubivuga. Safi sana. Nese mu gitondo simba ndiyo. Naje naye mu misa. Umengo icizere co hava kiba gike ko aba CNDD-FDD bo hava bahinduka mu ngeso zabo kuko barundi nta nivyo babona yuko ari ibintu vyiza. Ni safi sana ebana imiliyaridi 54 zigiye safi sana. Basuma bageramiye ubutunzi bw'igihugu ebana safi sana. Iki kintu rero ntihagire ugifata minenegwe ni ikintu gikomeye. Hagiye uja gukira abanza kumaramazwa n'akabi akora. Ko leta yashimye kwitwa leta mvyeyi yotsimbataza ako karangamutima gute kandi idashoboye kumviriza no gutunganiriza bose kugira ngo ntihave haba bamwe bumva ko bakumiriwe mu gihe abatari kumwe n'umugambi uri ku burongozi bw'igihugu bafatwa nk'abansi maze ntibashobore no gushingwa amabanga ngo bakore akazi kandi babifitiye ubumenyi n'ubushobozi biraheza bikagorana guharanira itunga rusangi. Bambye ngo barisomye ati gute
ngo ngo hari bitagenda neza ndarisaba ndavuga none ko je ndarihejeje ntarabibona. Murumva yuko ivyo badomye ku rutoke vyose bitagenda neza kuri CNDD-FDD yoyo. Ibintu n'amavuta, ibintu ni safi sana, vyoba bigoye kandi vyoba bitonashoboka yuko umuganga ashobora kuvura umugwayi atariko aramubwira ati jewe nta nisonga je numva mfise je singwaye, wumvura ibiki? CNDD-FDD gushika n'ubu ntibona higwaye. Birakenewe rero ko abarundi basubira kuganira neza ingene intwaro yoha ijambo bose igatunganiriza bose, gutyo ikagenda iremesha umwizero mu barongozi. Ibiganiro murumva yuko arico bashira imbere, nico bahanuye yuko coba kugira ngo ibintu bigende neza. CNDD-FDD ibi harico mwumva bayivuzeko nta kintu na kimwe, ivyo ntubabaze bibereye mu bindi bariko barapanga akarere. Ca kabiri, gukomeza inagurwa ry'urwego rw'ubutungane. Abarongozi b'igihugu uhereye ku mukuru w'igihugu ntibasiba gushikiriza ingaruka mbi z'ukudahana. Abantu baratuntuye. Umukuru w'igihugu neza na neza ati abantu baratuntuye kubera abacamanza, kubera imanza zigoramye abacamanza baca. Ingaruka mbi z'uguhengama k'ubutungane ni ntuntu n'amarira. Uko kudahana kwimonogoza niko abanyagihugu batumwizero mu rwego rw'ubutungane, maze bakagenda bacika intege, bakihebura, bagatangura kugomba kwihanira, ugasanga baraguye no mu byaha bikomeye. Hariho rero n'abacamanza canke abandi bo mu bisata by'urwo rwego rw'ubutungane bafitiye ubwoba umutekano wabo kubera igitsure ca bamwe mu bategetsi. Urubanza rwiwe arabona ko rudashoboka cyane afise ukuri, akifatisha umukuru w'umuganga mu ntara, akishimikiza en general quelconque de l'armée de la police. Niho bigoreranya kubaho bya rimwe maze bagahava bemera guhemuka kwibanga aho guhagararira ukuri n'ingingo. Bo kubwa CNDD-FDD ivyo ntaco bibabwiye ni safi sana, ni ibintu vyiza cane. Je narisomye kabisa, nabonye ari byiza gose. Uwo munsi siho nari imbere. Je bambye ngo barisomye ati gute ngo hari bitagenda neza ndarisaba ndavuga none ko je ndarihejeje ntarabibona. Bo murumva ko yarisomye abona ibintu byose ni vyiza. Ico gitsure abategetsi batandukanye batera abacamanza bagaca bagoramika imanza, bon kuri CNDD-FDD ni vyiza. Ikibazo c'ubutungane kiranafatiye no kukunta amabanga n'akazi bitangwa n'inzego za leta. Turumva abantu batari bake bidoga ko mw'itangwa ry'akazi hatarabwa ubumenyi, ubukerebutsi, ubuhinga n'ubushobozi, ariko ko harabwa cane cane umwete wo gukorera umugambwe uri ku butegetsi canke ugutanga ibiturire. Ivyo bituma irangurwa ry'imirimo umuntu ashinzwe ridafatira ku bumenyi, ubukerebutsi n'ubushobozi. Ivyo byose bikagira ingaruka mbi ku mwimbu, ugasanga igihugu giha agahembo ibinebwe n'abariko baragisahura, maze kurya igiturire bikagenda vyimonogoza. Yemani imvira mbe umunsi w'igihugu kizogira zero mbega bizogenda kandi ico kibazo nta kibajije. None gutomba mfayite ntibibaho ko twavuze ko ari umu entrepreneur tukaba ataco duha amaboko, turi binebwe nivyo igihugu cari gifise turabinyonora tugasabota. None umunsi cashitse kuri 0 francs bizogenda gute? Tuzoca duhunga twese. Birabereye ko indongozi be n'abajejwe ubutungane ku nzego zose bava hasi bagakora kugira ngo Umurundi eka n'uba mu Burundi wese
atunganirwe. Mandiyo naje naye mu misa. Tunamaliza. aba bantu bagabo kumenga ubutumwa ntibubashikira umengo ni kugusuka amazi kwibuye basha Uwarenganijwe arenganurwe, atekanirwe mu biwe no mu vyiwe. Nk'uko twabivuze, uko kose habaye akarenganyo ntigahanwe, niko agahinda n'umwikomo bikomera mu bantu, bigahava bivyara induru n'ingwano. Kubahera umukuru w'igihugu, murazi ko namwe mwagiye murafata umuheto kandi muzi mubona yuko ari akarenganyo mu gihugu. N'ubu nejo ibi bintu l'impunity crée vengeance. Ni kuvuga umuntu mutwaye itongo ryiwe kubera ataburyo afise, ejo umwana we azovyura urubanza twame muri zuguru cycle idahera tuzokwabana imanza igihumbi. Bavuze bati ngo hari aho biva hejuru. Twebwe kazi mwamaze kuturemesha. Nitwuva ingene twebwe imitwe ingana uko ibihumbi b'amajistra, wosanga abantu bakuzaniye amahera ukarya hanyuma mu nyuma ugaca urubanza nabi, abasuma bakiba. Tuve mu vyaha, ubusuma, ubunyonozi, atumuryi w'igiturire arya bene gihugu, akarya abakene n'aboro, bene data mujejwe kurongora abandi. Muzotera intambwe ryari hakiri ingeso nka henizo z'ubunyonozi, z'ubusuma, abasuma bakiba, turi ngaha turorera. Itangazo ya Katolika. Kuja navuze ko demokrasi no kwidegemvya mu kuvuga mu kugira ari ibintu twagwaniye. Bwa gatatu, gutsimbataza umutekano ukingira ubuzima bwa zina kiremwa muntu. Umutekano ni itunga rihambaye ku muntu wari we wese. Kumva mu gihugu cacu hakiriho abantu bicwa bunyamaswa, canke bakagenda amazima yongo kubera politike, canke izindi nyungu izo arizo zose, ni ibintu biteye agahinda. Tuboneyeho akaryo ko gusubira guhoza babuza ababo mu bihe bishize. Voilà, kubona bahojeje abantu baza barabura abantu, kubona bahojeje imiryango izirabura abantu, ibi bisigura yuko babona impfu ziguma ziba, babona yuko abantu baguma bicwa, imiryango iguma mu mubabaro ni myinshi. Aha natanze akarorero, narabajije umukuru w'igihugu nti none ngaha kuvuze ngo turanezerewe, abarundi twese turanezerewe, nk'abavyeyi ba Focus baranezerewe, abavyeyi baba bantu bose bariko barabura babo, banyuruzwa, bicwa, bukoko, bumenja. Umuntu yokwibaza ati kubera iki ibi bintu mu Burundi? Nasenda sanda bwari nabwiye umunyamangano w'isade y'amategeko iri tangazo ni kiza. Siko nakubwiye namugeni iri tangazo ni kiza kwe. Abarundi bari biteze yuko CNDD-FDD igira ikivuze kuca abasenyeri bavuze, murumva yuko bariko baravuga ivyo kwica abantu, ivyo kunyuruza abantu, murumva yuko bo bivugira bati byo bavuze iri tangazo ntaco ribaye vraiment. Rero umuntu yoca yibaza ati bimwe bagira vyose babigira n'ibigirankana. Iyo umuntu yoba afashwe n'inzego zibijejwe, bitegerezwa gukorwa hisunzwe amategeko, umuntu agafungirwa ahantu hazwi kandi hashobora gushikwa nabo mu muryango wiwe.
gucungera umutekano muri ya ndinganizo y'inyabune n'inkenerwa mu gihugu, ariko inzego z'umutekano zibwirijwe kumva ko arizo za mbere zishinzwe gukingira abenegihugu n'utwabo. aha ni nk'uko bavuze bati umutekano nucungerwe n'abasirikare n'abapolisi, imbonerakure zireke kuvyivangamwo. Bati imbonerakure sizo zijejwe umutekano w'igihugu, umutekano w'igihugu ujejwe abasirikare n'abapolisi. Ntitwovuga ibyo gutsimbataza umutekano ngo tureke gutera kamo abantu bagifite iciyumviro cyo gusesa amaraso y'abantu bitekaniye. Aha haravugwa umuharire de Tabara wiyemereye yuko wagize igitero mu Gatumba hagaseseka amaraso y'abenegihugu. Ayo maraso yasesetse nta kindi azana atari umuvumo ku gihugu. Ibyo bakabigira nk'uburyo bwo gushikiriza ivyiyumviro vyabo canke guharanira ivyicaro vya politike. Ica kane, kubandanya twitaho ikibazo c'ubukene mu bene gihugu. Turashima ko inzego z'igihugu zikora uko zishoboye ngo mwimbu mu burimyi n'ubworozi ugende wiyongera. Mugabo biraboneka ko ubutunzi bw'igihugu butarifata neza, nkako iduga ry'ibiciro, ifaranga ry'u Burundi ribandanya rita agaciro. Ifaranga ry'u Burundi ntirigira agaciro, ndabivuze. Je narisomye kabisa, nabonye ari byiza gose. Uwo munsi siho nari imbere. Je bambye ngo barisomye ati gute ngo ngo hari bitagena neza. Ndarisaba. Ndavuga none ko je ndarihejeje ntarabibona. Muri Amerika isahani nk'irya irikwa kanyama igurwa $50. None wumva ibihumbi 2,000 by'inyabihanga bitangana $50 yo muri Amerika. Kw'ibitoro n'ibindi bisumwa nkenerwa mu buzima bwa minsi yose, ubushomeri. Nta muntu n'umwe ashobora gushoma. Je n'ubu ntawo ntara mu rushinge. Aha mu Burundi aha iburaya kabisa abashomeri bariho, ndababona kandi nkavyemeza. Muga muri Burundi ubu nta mushomeri n'umwe ariho, hari binebwe. Je narisomye kabisa, nabonye ari byiza gose. Biri mu bintu bituma abantu batari bake baba mu bukene kandi buguma bwiyongera. Abanyagihugu bavuga ko ingaruka zitera zigwirirana kuko nk'uko babivuga baravye itike botanga bahitamo kuguma mu gisagara. Ivyo navyo bakavuga ko ari uguheba umuryango, ibishobora gutera konona vyinshi mu buzima bwabo. Ngo hari bitagena neza. Ndarisaba. Ndavuga none ko je ndarihejeje ntarabibona. Birakenewe ko ikibazo c'ubukene kibandanya cigwa neza, maze inzira zo kuva mu bukene zishikirijwe muri ivyo vyigwa n'ibiganiro zigashigwa mu ngiro, kandi hakaza harasuzumwa ingene ibintu biriko biratera imbere. Reka ndabisubiremwo, ubu bukene mubona, ibi bintu vy'ibitoro bibuze, ingorane zose mubona zihanamiye igihugu c'u Burundi, nta kindi kintu kizozikiza atari uko abarundi so kwemera tugaca bugufi, tukicarana, tukaziharirako, tukava ngaho tuzitoreye umuti. Murumvise ko nabo nyene ari vyo basubiyemo. Bati ivyo umuti w'ivyo bintu vyose wova mu biganiro. Voilà. Kugira ngo turonke amahoro mu mitima yacu, abantu bave mu mwiheburo, ni ngombwa kwitunga rusange ricungerwa neza n'inzego zibijejwe, rigakoreshwa ku neza ya bose, abanyonozi bagasubiza ivyo bivye kandi bikamenyekana ko bafashwe bagahanwa. Nahere kuri bajyanye. Jewe narumvise nkujya mushikiranganje wa mbere yaho n'ibyagiye. Indamutso y'amahoro n'indamutso idutuma kurebesha amahoro n'umwizero. Bakristo dusangiye ukwemera, namwe mwese Imana ikunda mukayikundira, n'uno munsi Yezu Kristo
arasubiye kutubwira ati nimugire amahoro. Niwe kandi atubwira ati hahiriwe abaremesha amahoro kuko bazokwitwa abana b'Imana. Hahiriwe abaremesha amahoro, hahiriwe abaremesha amahoro. Uno munsi sako ndabahindurira ikanda, ndabaririmbira kandi voilà, ariko ndabaririmbiye akaririmbo bemuze murambwira yuko mwanezerewe. Mana yanje, mana yanje. Reka rero banze ngira ico mvuze mu gusozera uyu mwikwezo. Ibi bintu aba basenyeri badondaguye vyose murumva yuko ari vyo. Twagerageje gutanga ivyemezo vyuko ari vyo koko. Ivyo mwavyiboneye. Yaba wagira uti nukuri aba CNDD-FDD bagomba gukira, barafise inyota yo gukira, bari kugira bati kugitangazo abasenyeri bashikirije. Mu vyo bashikirije turabona yuko hari ibitari bike vyatugoye. Rero nukuri turaciye bugufi, turaciye bugufi cane imbere y'abene gihugu n'imbere y'Imana, kandi tugomba dukosora amakosa yose twoba twarakoze. Vyaratugoye turacinyiza abandi, hariho abantu bishwe, ubutungane tubukoresha ukutariko, hariho abarenganywa mu buryo bucanke buriya, hariho ababugwa irengero bagatogwa bapfuye, hariho abomowe bari mu buhungiro, hariho abanyapolitike bari hanze y'igihugu. Kubw'ivyo vyose turemeye turaciye bugufi. Ikintu cose twakoze ukutariko tugomba tugikosore, twibera abana b'Imana bashize Imana imbere. Ariko murabona yuko aho gukorwako n'izo mpanuro ngo bagire bati mana yanje, mana yanje, ibi bintu reka turabe ukuntu twobikosora, bariko baritwengera ngo mbere twari twibereye mu misa, ngo n'urumenyetso mbere twararusatuye tuca turitahira. Ivyo bariko baravuga ko nivyo wizondura wawo critique ko bafise uburenganzira bwo gukritika sha. Ni demokrasi, reka abantu bivugire bakritike kandi vyiza. Nta numwe sapura je nuwo uri bumbe ndabivuga no kubivuga. Safi sana. Nese mu gitondo sinima ndiyo. Naje naye mu misa. Vyoba bigoye, mbere vyoba bitonashoboka ko CNDD-FDD yoshobora guca bugufi. Ahubwo ntibinashoboka hatabayeho ubushobozi bw'Imana ngo buyicishe bugufi. Yuko ukwishira hejuru ubwibone bwamaze CNDD-FDD. Uko nama nabivuze n'ubu ndabisubiramwo. Abarundi dukeneye ikintu cereka CNDD-FDD ko yihenda mu vyikora, mu karenganyo, mu busuma, mu kubona yuko idakeneye guha ikibanza abandi. Twebwe abarundi nuko ubwa mbere tuzotahura ubushobozi bwo kwicisha bugufi, nuko tuzokwicisha bugufi tukayireka CNDD-FDD ikishira hejuru, ibandanije yimanika hejuru. Aho rero ni hamwe Imana icihindura ibintu igacicisha bugufi. Bamwe bari hasi nabo, bamwe bari baciye bugufi nabo bagaca bashigwa hejuru. Nuko wampaye inka CNDD-FDD bagiye mu misa bari bakwiye kugira bati turamaramazwa n'akabi twakoze, tugiye guhindura, tugomba twikosore kuneza y'abarundi. Kakaririmbo kavuga ngo turamaramazwa n'akabi twakoze, none turaje mu nyonga zawe, wewe kigongwe kidashira. Turamaramazwa n'akabi twakoze, Wewe kigongwe kidakama
kantu gamana yanje je vrema sinzi ko mwakumvise yemwe murakumvise mana yanje ngo kuko wewe turazi yuko uzirana n'ubwishime imana irazirana n'ubwishime aka karirimbo tukinovore bantu b'Imana umurundi wese akinovore ahari kamunyengetere kamusarure kamuharagure mana twakoze ibimeze gute naho twoba twarisha abantu naho twoba twarivye naho twoba twaromoye bene wacu tuje duciye bugufi imbere y'Imana tuti turabononye n'ukuri turagusavye ikigongwe tugomba dukosora amakosa twakoze dusubize hamwe tuganire maze twubake igihugu cacu Imana izotwakiriza yompi Imana izohanagura bimwe vyose twakora vy'amafuti mana yanje aka kantu murakumvise mwebwe aka kantu iki ni Imana itugomba ko twebwe abarundi voilà mwoba mukumvaga yemwe aka kantu vy'ukuri mwebwe murakumvise ngomba ndababaze mwebwe muriko muranyumviriza barundi katsi waruka murakeneye yuko turakeneye yuko uburundi buba nk'iparadizo wishure ku giti cawe utishuriye abandi aho wewe urabikeneye bivuye ku mutima bivuye ku mushaha urakeneye ko Burundi buba nk'iparadizo urakeneye ko abarundi tubaho twinezererewe nka kwa kundi abanya Finland babayeho nka kwa kundi abanya Denmark babayeho nka kwa kundi
voilà abo muri Norvege babayeho nka kwa kundi abaswedwa babayeho nka kwa kundi Scandinavia ibayeho. Ivyo urabikeneye ko biba mu Burundi? Nta rindi banga. Ibi bizova mu kuntu twicishije bugufi, hanyuma Imana nayo igacigira iti ibyiza byose mwasavye, ibyiza byose mwipfuza, ibyiza byose biri mu ndoto zanyu ndabibahaye. Abantu bose bagize iminsi basemerera, bose barasemereye bati bantu b'Imana, banyene icubahiro, banyakubahwa ba CNDD-FDD, ca bugufi muganire n'abandi, ca bugufi mwicarane n'abandi kubw'ineza y'igihugu, kubw'ineza y'abarundi. Aba CNDD-FDD barakomantaje umutima henga bariya. Ubu ikintu bakora baritwengera bati mwebwe nimugume muri ivyo, twebwe akarere ko gutegura amatora turakarembeje. Urumva yuko CNDD-FDD ivyo itavyumviriza no kuvyumviriza, iri hariya hejuru mu gasongero, yarimanitse yarishitse hejuru. Voilà, ibi nohava ndavyita ubwishime, ubwibone, ukudatahura abandi, ukutagomba kumviriza abandi, ukutubaha abandi, ugukengera abandi. Ibi ntibihimbara Imana na gatoya. CNDD-FDD rero yase guca bugufi. Umuti nuko twebwe abarundi tuzotahura ibanga, ubushobozi, ubwenge buri mu guca bugufi. Ubusi abarundi twaronse icigwa c'uguca bugufi, tugaca duca bugufi. CNDD-FDD izotahura ko bikwiye kwica bugufi. CNDD-FDD niho izotahura ko ukwicisha bugufi atari intege nke, ariko ari inkomezi ziva ku Mana. Mu kwezi gukurikira, ni ukuvuga ngo muri uku kwezi kwa gatanu, zokwerekana formule y'ukuntu abarundi twokwicisha bugufi mu ntumbero y'uko igihugu c'u Burundi cokogorora kigashika ku mahoro arama, kikubakwa n'abarundi bose muri rusangi atawandya wangura. Iki rero ni cigwa kizoba kiri publique, yaba umunyeshure, yaba umuntu wari we wese. Dusabye yuko yoba ari hafi kugira ngo yumve ukuntu tubwirizwa kwicisha bugufi, hanyuma tugashika kw'ivyo vyiza. Voilà, kugira ngo dushike kuri ibi vyiza, mwumvise yuko condition ari uko twicisha bugufi. Ndabinginze rero ico cigwa ntihazogira umuntu gisimba. Iryo genekerezo tuzorivuga, turizeye yuko ata muntu numwe azosimbwa n'ico cigwa. Nta muntu numwe akumiwe mw'ico cigwa, ndabisubiyemwo, nta muntu numwe azoba akumiwe mw'ico cigwa, kizoba ari cigwa publique. Turamaramazwa n'akabi twakoze. Akaririmbo ndagakunda kandi maze kukaririmba kenshi. Imana nibahezagire mwese. Reka twibananize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze
tugaruze umunezero satani yatunyaze.